Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Mwiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaza kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 2 z'ukwa munani kuwa gatanu mu mbabari. Muri Sudani hakomeje inkeke z'intambara yayogoje igihugu aho abantu babarirwa muri za miliyoni bugarijwe n'inzara ikaze. Mu Burundi haravugwa inkuru y'ifungwa ry'umurezi waheze muri gereza kandi urukiko rwaramuhanaguyeho icyaha cyo gusebanya. Turajya no mu Bubiligi ahavugwa abarundi, abanyarwanda n'abanyekongo bagerageza kwiyunga binyuze mu muziki. Birubaka cyane ubona abantu bahora babana barabana yingwe, ubona ko bariko barasangira, bariko baratamba, umwe agatamba icazi undi akaryoherwa n'ico atarazi. Tusa ni ibintu biryoshe, biratangaje n'ukuri kwa Mungu, biraryoshe kandi birubaka. Haravugwa mu mikino kandi ntibibagirwe n'abaza muganga. Byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru turabirambura mu kanya nyuma uko Nina Iradukunda abagezaho izindi ngingo z'ingenzi zavugwa ku isi. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burusiya vyemeye ko Vadim Krasikov, umwicanyi yari yarakatiwe, yarekuwe mu gikorwa cyo guhanahana abanyororo. Yari umukozi w'urwego rw'iperereza ry'u Burusiya, yari yarakatiwe gufunga ubuzima bwiwe bwose mu Budagi. Yasubiye i Moscow muri iri joro ryakeye ari kumwe n'abandi bafungwa 7 b'Abarusiya n'abana 2 barekuye. Inkuru ya Dani Abahad mwumva mu ijwi rya Florentine Kwizera. Vadim Krasikov yisharashe uwahoze ari umugaba w'umugwi witwaje ibigwanisho w'Abacecene Zelimkan Kangosvili ku muranga izuba riva muri parike y'i Berlin ku mugwa mukuru w'Ubudagi hari muri 2019. Sentare yaciye urubanza ivuga yuko leta y'Uburusiya ariyo yararikiye kugira ngo yicwe n'ubwo ubutegetsi bwa Moscow bubihakana. Irekugwa rya Krasikov ryaguye n'abantu mu Budagi. Abajyango ba Kangosvili bavuga yuko batagishijwe inama kandi ko vyabababaje kubona atabutungane buriho mu isi. Ku rundi ruhande, ubutegetsi bwa Kremlin bwavuze yuko abana 2 baraye barungitswe nijoro bamenye yuko Abarusiya ari uko bamaze kugera mu ndege kandi ko atarurimi rw'ikirusiya bavuga. Abavyeyi babo bari bakatiwe bafatiwe muri Slovenia aho barezwe yuko bari bamaneko bakoresha ibitabo by'inzira byibazwa yuko ari byo muri Argentina. Umuntu umwe mu bakomeye batavuga rumwe na leta y'u Burusiya bafunguwe ejo mu gikorwa cyo guhanahana abanyororo, yateye akama abantu ngo ntibibagira abandi banyororo ba politike b'Abarusiya. Oleg Orlov n'umukuru w'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Memorial ryatsindiye agashimwe k'amahoro kazwi ku izina rya Nobel Peace Prize. Iryo shirahamwe rikaba ryarahagaritswe gukorera mu gihugu cy'u Burusiya. Umutamukanyi wavuga ko atigeze amenyeshwa ibijanye no guhanahana imfungwa, ko ivyo yabimenye ari muri bisi. Ishirahamwe Memorial rivuga ko hari abandi bantu barenga 340 bagifatwa nk'imfungwa za politike mu Burusiya. Vyaragaragaye ko nta numwe yarekuwe muri Belarus mu guhanahana imfungwa kiretse Umudagi umwe gusa yarahafungiwe. Abantu 100 bitabiriye amasengesho yo gusezera ubwa nyuma ku musigiti wa leta uri Doha ku mugwa mukuru wa Qatar. Umukuru wa politike w'umuhari Hamas Ismail Haniyeh yagandaguwe kuwa gatatu ari mu rugendo mu gihugu ca Iran. Abategetsi bo mu bihugu byinshi by'Abarabu n'Abaislam bitabiriye urwo rubanza, harimwo n'abategetsi bo hejuru mu muhari Fatah mu kiba wa Hamas muri Palestine. Dr. Abdullah ni cegera ca komiseri w'inama nkuru ya politike y'umuhari Fatah muri Palestine, ayobora akarere kigaruriwe na Israel ka Cisjordania. Yabwiye BBC ko imihari Fatah
na Hamas isangiye agashavu kubera igandagurwa rya Ismail Haniyeh. Birashoboka ko haba hariho itandukaniro mu buryo bw'imikorere hagati ya Hamas na Fatah, ariko iherezo rya byose ni uko twese twifuza ko Israel itakomeza kwigarurira ubutaka bwacu, ndetse tukagira no ku bwigenge n'ubutavogerwa bw'igihugu cyacu Palestine nka kimwe mu bigize umuryango mpuzamahanga. Rero iki ni igihombo ku banyapalestine bose, hatitawe ku ngengabitekerezo cyangwa politike y'umwe cyangwa undi, kandi twese tubona ko Israel ishyira akarere kose mu rujijo n'akajagari. Igihugu cy'Ubufaransa cyasabye abanyagihugu bacu bari muri Iran kuvayo byihuta. Ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu bwavuze ko hashobora kongerekana ibikorwa vya gisirikare mu karere inyuma yaho Teheran yagirije Israel kugandagura Ismail Haniyeh ku gataka kayo. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa Venezuela Ivan Gil yagirije leta zunze ubumwe za Amerika kugerageza gutembagaza leta ya Perezida Nicolas Maduro mu gukekeranya intsinzi yiwe mu matora yo ku munsi w'Imana. Kuwa kane umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa leta zunze ubumwe za Amerika Anthony Blinken yavuze ko hari ibimenyetso byinshi cyane byerekana ko umukandida atavuga rumwe na leta Edmundo Gonzalez ari we yatsinze. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko hashobora bashoboye kuronka 2/3 by'ibiharuro by'amajwi yavuye mu tuzu twitora ngo bikerekana ko umukandida wabo yaronse amajwi 60%. Leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byo muri ako karere byaranse ibiharuro byatangajwe. Abashakashatsi baragabisha ko hari mu kwaduka ikiza c'ingwara ziterwa n'amazi mabi mu ikambi y'impunzi irimwo abantu benshi cyane mu gisagara cy'igoswe ca El Fasher muri Sudan. Ivyegeranyo vyavuye mu bushakashatsi bwa Yale Humanitarian Research Lab vyerekana ko ubwinshi bw'abantu bateshejwe izabo bari mu ikambi ya Zamzam n'imyuzure iheruka vyongereje ibyago bituruka ku isuku rike n'amazi ari mu imyanda. Ku munsi wa kane icegeranyo c'ico kigo kigenzura ibijanye n'inzara gifashwa mu mugongo n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU cerekanye urugero runini rw'abafungura nabi muri iyo nkambi kwateye mu kubuza kwinjira kw'imfashanyo. Iyo nkambi irimo abantu baba igice c'umuriyoni bahunze ingwano ziri mu buraruko bwa Darfur hagati y'ingabo za leta n'umugwi witwara gisirikare wa Rapid Support Forces PRIDA. Urakoze ni Niradukunda kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye. Mu Burundi haravugwa inkuru y'ifungwa ry'umurezi waheze muri gereza kandi urukiko rwaramuhanaguyeho icyaha cyo gusebanya. Sibomana Emilienne wari umunyamabanga mu ishuri ry'imyuga Igitega Lycée Technique Christ Roi de Gitega yafunzwe n'inzego z'umutekano mu mwaka ushize wa 2023 bivuye ku kirego cy'umuyobozi w'iryo shuri, ariko nyuma yo kuburana agakatirwa gufungwa yaje kunguruza aratsinda. Cyakora ntiyarekuwe. Sendika ivugira abakora mu burezi ivuga ko ari ukurenganywa, bityo igasaba ko afungurwa bwangu. Navuganye na Manuma Antoine uhagarariye iyo sendika, ntangira mubaza niba barasobanuriwe impamvu akiri muri gereza. Hari icyitwazo ngo umushikirizamanza mukuru wa Repubulika wo muri parke kukira sentare isubiramwo imanza ya Gitega ngo yoba yarunguruje urubanza kandi n'urwandiko yarushikirije sentare ntahinyuzwa. Mugabo amategeko aravuga yuko icyaha nk'icyo Sibomana Emilienne yagirizwa kitungururizwa muri iyo sentare. Ni ukuvuga rero ko yacataha cyo baba bamukeneye ko cyose bo kimurondera ko yidegemvya. Mwebwe muri gukora iki rero, murashaka iki? Twebwe dusaba sentare isubiramwo imanza ya Gitega gukurikiza amategeko, niyo parke ikubahiriza ingingo ya sentare bakamurekura. Ari ico bamushaka ko bamurondera ko kindi bakazokimurondera ko yidegemvya. Ibyo mwari mwabigeza ku rukiko cyangwa se ku zindi nzego zibishinzwe? Mu by'ukuri urumva twarabicishije kwamuburanira, hanyuma ivyo byo kumenyesha urukiko iyo ngingo twebwe ntiturandika,
ariko tuzofata izindi ngingo mu nyuma n'ivyanga ko bamurekura kuko urumva n'akarengane bariko baramukorera kandi murumva yuko n'urwo rubanza rwiwe rwabayemwo amahinyu menshi kubera iyo parike ikukira sentare isubiramwo imanza ya Gitega niyo yamwagirije kuva mu ntango no muri sentare y'igihugu ikukira intara ya Gitega niyo yagiye kumwagiriza iyo parike kandi iyo sentare isanzwe ifashe parike yayo wumva kuva urubanza rugitangura niyo yagumye novuga nti imwagiriza. Manoma Antoine, mu gihe akarere k'ibiyaga bigari karangwamwo intambara zimaze imyaka irenga 30 vyonyurwa n'igwirirana ry'imvugo zibiba urwanko zituma ababa mu Burundi, mu Rwanda no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo badacana waka, imigenderanire nayo ikabandanya itosekara kuva ku bategetsi bo hejuru gushika ku banyagihugu bato. Mu ntumbero yo kugarukana umwizero n'amahoro muri ako karere, ishyirahamwe Ubuntu International rigizwe n'abarundi, abanyarwanda n'abanyekongo baba mu gihugu cy'Ububirigi baratanguye igikorwa kitoroshe cyo guhuza abamuka muri ako karere baba mu Bubirigi bakoresheje umuziki n'imbyino. Naho icyo gikorwa gisa n'ikigoye, abakuhurikiye muri iryo shirahamwe barashima ko ico bishinze bagishitse ko kandi bagiye kukibandanyiriza iyo bamuka kugira ubwicanyi mu karere k'ibiyaga binini burangire, amahoro agaruke mu batuye mu Burundi, mu Rwanda na Kongo. Alain Majesté Barenga yagendereye ahakorerwa ivyo bitaramo bitegurwa n'iryo shirahamwe Ubumuntu International, adotegurira inkuru ikurikira. Aho nabasanze mu gisagara ca Otigny Louvain-la-Neuve hagati na hagati mu gihugu c'Ububirigi, aho bakundira guteramira burindwi amajana y'abakuze n'abato b'abarundi, abakongomani n'abanyarwanda aba bariko barakanyukura. Biranagoye gutandukanya ubwene gihugu bw'umwe. Iyo hageze umudiho wa rumba wo mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo, bose batambira mu kivunga, abandi bagatamba bafatanye babiri. Ntaho bazundi kandi bose ntaho basangiye ubwene gihugu n'uwundi. Nayo hageze imbyino z'amayaya y'ikirundi nka naho nyene bose batambira mu kivunga, nico kimwe n'imbyino z'akaranga zo mu Rwanda, aho abarundi, abakongomani n'abanyarwanda baja hamwe bakakanyukura akuya kakabira. Ishirahamwe Ubuntu International ryavukiye mu Bubirigi mu 2020, rihurikiyemwo abarundi, abanyarwanda n'abakongomani. Kuva rishinzwe ritunganya ibiteramo by'intambo kugira rihuze abamuka mu karere k'ibiyaga binini baba mu Bubirigi, kare barabana y'ingwe bivuye ku bibazo by'intambara n'amoko birangwa mu bihugu vya Kongo, Uburundi n'u Rwanda. Abitabira ivyo biteramo barashima ko byatumye banywana, bibagira ibibatanya biciye mu miziki n'imbyino zitandukanye, bituma bayaga ku bibazo biri mu karere bamukamwo n'umuti bo bitorera. Ndushabandi Eric n'umunyarwanda yigisha amakaminuza mu Bubirigi ivyigwa vya politiki, nawe nyene yitabira ivyo biteramo avuga ko ari umuti nyawo ku bibazo biri mu karere. Atumye tuzamuka twese kuri nivo yo kurenga ibikomere byacu n'amateka yacu kugira ngo dushobore kuganira, gukoresha rero indirimbo, imbyino, ingoma ni uburyo bwongeye kudufasha kureba ibiduhuza, kuko nyuma y'izo ndirimbo, mu magambo no muri izo ngoma no gutamba cyangwa kubyina harimo valeur, indangagaciro ziri superieur. Ni imvugo rero indirect yatumye habaho kwisanzura no gusabana ku buryo bigaragara neza ko iyo abantu bagiye muri iyo dimension culturelle habaho kurenga ibidutanya tugahurira ku biduhuza, cyane cyane binyuze muri iyo expression artistique. Ivyo babihuriza ko na Muserebanyi Cyprien n'umuganga wo mu Burundi akorera mu Bubirigi. Biratangaje, biraryoshe, birubaka cyane. Ubona abantu bahora barabana y'ingwe, ubona ko bariko barasangira, bariko baratamba, umwe agatamba icazi, undi akaryoherwa n'ico tarazi, tusa ni ibintu biryoshe, biratangaje n'ukuri kwa Mungu, biraryoshe kandi birubaka, hamwe byotabaranya bigashika iwacu, nibaza ko byofasha abatari bake. Christian Kiza n'umunyekongo yamuka muri Kivu y'Epfo avuga ko ivy'Ubuntu International yashitseko mu guhuza abamuka mu karere k'ibiyaga binini hakoreshejwe imbyino n'intambo ari imboneka rimwe.
eka n'abakiri bato bitabira ivyo biteramo bavuga ko bibashimisha kuko ari iyo nzira babona yonyene yotsimbataza amahoro. Roche Itegetse n'umwigeme w'imyaka 21 avuga ko bimurengera. Message ikomeye, message y'urukundo n'amahoro kuko nibaza ko ariyo dukeneye cyane cyane kubona ushaka kuja ahantu ntihagire umuntu akuraba igisura canke akuraba nabi, nibaza ko ari byo dukeneye mu mwanya go. Biharo bitangwa n'ishiramwe Fondation Roi Baudouin ryo mu Bubiligi gerekana ko abarenga 100 bava mu bihugu vya Kongo, Burundi n'u Rwanda basanzwe ba mu Bubiligi. Ubuntu International no munsi rifise abanywanyi bamuka muri ivyo bihugu barenga 250 n'abandi amajana basabye kwinjira bateremererwa. Abarirongoye batubwiye ko bagiye kubandaniza ivyo bikorwa byabo mu karere k'ibiyaga binini kugira abanywanisha badaca n'uwaka, aho bazobicisha mu miziki, imbyino n'ibiganiro kugira bacira imoso imvugo zibugwanko n'intambara z'urutavanako. I Bruxelles mu Bubiligi, Alain Majesté Barenga. Tugeze ku isa 11:45 muri studio za BBC London, ni saa 1:15 mu Rwanda no mu Burundi. Turagaruka mu kanya nyuma y'amasegonda 5 ntujye kure. Ni Prudence Ngiyumva. Tujye muri Sudani ku nkeke z'intambara zikomeje mu gihugu. Igisirikare cya Sudani kimaze igihe kirwana n'inyeshyamba z'umutwe wa Rapid Support Forces kuva mu kwezi kwa 4 kwa 2023. Ibintu byoretse igihugu mu manga y'ibibazo. Nicyo igihugu kirimo ibibazo bikomeye bishingiye ku izahara ry'ibikorwa by'ubutabazi kw'isi. Abantu babarirwa muri za miliyoni bugarijwe n'inzara ikomeye. Kugeza ubu imiryango itanga inkunga muri Sudani yabaye ingenzi mu gukumira amahana akomeye kurushaho. Umwe muri iyo miryango witwa Khartoum Aid Kitchen ukaba uha amafunguro abantu 20,000 mu murwa mukuru no mu nkengero zawo. Ikiganiro Newsday kuri BBC cyasabye uwo muryango kuboherereza amajwi ku bijyanye n'akazi kawo kugira ngo bumvikanishe ku isi ibibazo bibugarije. Inkuru ya James Kopno muragizweho na Mark Niyonkuru. Abakorerabushake b'igikoni cy'ibifungurwa bariko bararirimba indirimbo y'abayisilamu mu gihe bariko baratora ibiharage by'izo gufungura bariko barategura. Kuri benshi rizoba ari iryo rimwe gusa bariye ku munsi wose. Umwe mu bakorerabushake yarasinzikaje cyane no gufungura nabi ku buryo aza yaratanguye guhuma. Hafi y'iki gikoni cy'ibifungurwa, hafi kandi y'ikambi y'igisirikare ya El Fitehab muri Omdurman, hugarijwe n'inteko za Rapid Support Forces. Abantu bagwanira kubona bagihema. Mohanad El Balal, umwe mu batanguje ishiramwe Aid Kitchen, aravuga ivyakurikiye. Ibiribwa ntibyahageraga, ntibari bakirya. Bahise bafata icyemezo nk'icyababuze ukundi babigenza nyine. Nk'urugero bari basigaye barya inyamaswa zibana n'abantu nk'injangwe n'izindi. N'ubuzima buteye ubwoba babayeho ku buryo nta muntu n'umwe wakwifuza kubunyuramo. Abantu barapfa cyane cyane abageze mu zabukuru. Nk'itsinda twagezeyo turabafasha. Ubu ibintu bimeze neza, bari babayeho nabi cyane. Abanyasudani benshi urugwamo rw'amasasu rusigaye ari indirimbo ya misi yose yibutse ingene bageramiwe impande zose. Rema aherutse guheza amashuri y'ubuganga, numwe muri benshi ubuzima bwabo bwahinduwe burundu n'iyi ngwano. Inkuru yiwe yatanguye igihe we n'umuryango wiwe bahunga. Imodoka yacejeje kurengana bariyeri. Inyeshamba yaciye ifata ingingo yo kuturasa. Urusasu rwatoboye imodoka rwinjira mu rubavu rwanje, habura gato ngo runtware ifyigo. Sinzi icyatumye baturasa kandi bari bagejeje kwemera ko turengana. Byari bibangamye gushika ku bitaro, ariko amaherezo nuko Rem yakize neza. Ubu n'umukorerabushake afashe kuronderera imiti abayikeneye. Umurongo munini w'abantu batondeye umukate n'agasupu mu bushuhe ntangere bwo muri Sudani. Ibi bikoni by'ibifungurwa bituma abantu benshi babandanya kubaho. Ahanini amahera yabyo atangwa n'abanyasudani, abahungiye mu mahanga n'abari hagati mu gihugu. Bose bagatanga icyo bafise mu gihe inzara iguma iri ku muryango. None abantu bariko barafasha bamerewe gute? Hari abana bagwaye hamwe n'abakuze bagendera mu dukinga tw'abagendana ubumuga kubera ingwara zo gufungura nabi. Hari kandi abapfakazi n'abantu bahamuwe n'ibihe barimwo gushika hataco bashobora kwimarira. Mohanad El Balal ari mu ishyirahamwe Aid Kitchen i Khartoum, yambariye umuntu umwe atazokwigerera yibagira. Umugore wo muri Syria yahunze ingwano mu gihugu ciwe hanyuma akakirwa n'iyindi yo muri Sudani. Nibaza ko ari ibintu bibabaje kunyura mu bihe nk'ibi kabiri. Hari impunzi zo muri Tigre, impunzi zo muri Sudani y'Epfo zasanze mu mirwano.
nta n'abagerageje kubafasha nk'uko benshi mu banyasudani bafashwa. aya ni amatsinda y'abantu batishoboye kurusha abandi, ndetse mu bikoni byacu dufitemo abanyasudani y'epfo benshi. ubu mu mpande nyinshi za Sudani ukwizera Imana, ugushyira hamwe rero n'ivyo bikoni vy'ibifungurwa nivyo bintu vyonyene bituma abantu baryama bakavyuka bukira bukongera bugaca. inkuru ya James Kopno. ubu noneho mijambo Yves Bucyana mu mikino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireweho neza, amakuru y'imikino aribanda muri tenisi, imikino ya Olympique ibera mu Bufaransa. Icyamamare mu mukino wa tenisi mu Bwongereza Andy Murray yasezeye mu cyubahiro gikomeye ku mukino wa tenisi w'ababigize umwuga mu mikino Olympique. Nubwo yasezeye atsindwa muri kimwe cya kane bakina ari babiri, Andy Murray afatanyije na Dan Evans batsinzwe 7-2 n'abanyamerika bari ku mwanya wa gatatu ku isi aribo Taylor Fritz na Tommy Paul. Murray w'imyaka 37 afite imidari 2 ya zahabu ya Olympique. Uwahoze ari uwa mbere ku isi Andy Murray yegukanye igikombe cya US Open na Wimbledon muri 2012 na 2013 ndetse na 2016 nyuma yo guhoberana n'uwo bakinanaga Evans. Umwanya munini Murray yagaragaje ibyishimo byinshi bivanzemo n'amarira kubera urusaku rw'abafana ku kibuga cya Roland Garros baririmbaga izina rye bavuga ibigwi bye ndetse bamushimira. Nkivuga kuri tenisi, nimero ya mbere ku isi umunyapolonye Iga Swiatek aho ni mu bagore ejo yaratunguwe asezererwa n'umushinwakazi Zheng Qinwen wageze ku mukino wa nyuma. Iga Swiatek yari amaze imikino 25 yose atsindira ku bibuga bya Roland Garros, bukaba kandi ari ubwa mbere atsindiwe kuri ibyo bibuga kuva muri 2021. Swiatek ufite imyaka 23 yatsindiye ibikombe 3 bya French Open, ariko yasezerewe na Zheng uri ku mwanya wa gatandatu ku isi amutsinze 7-2. Swiatek niwe wahabwaga amahirwe menshi yo kwegukana umudari wa zahabu muri iyi mikino Olympique. Mu bagabo, umukinnyi wa kabiri ku isi umunya-Espanye Carlos Alcaraz akomeje inzozi ze zo kuba umukinnyi muto wegukanye umudari wa Olympique. Uyu ufite igikombe cya French Open na Wimbledon yageze muri kimwe cya kabiri atsinze umunyamerika Tommy Paul 7-2. Alcaraz w'imyaka 21 azakina n'umunyakanada Felix Auger-Aliassime uri ku mwanya wa 13 ku isi. We wasezereye umunyanorvege Casper Ruud amutsinze 7-1. Ni mu gihe Novak Djokovic wo muri Serbia we yabonye itike ya kimwe cya kabiri asezereye umugereki Stefanos Tsitsipas amutsinze 7-1. Djokovic w'imyaka 37 yatsindiye ibikombe hafi ya byose bikinirwa muri tenisi. Icyo ashigaje ni umudari wa zahabu wa Olympique. Icyo wamenya ku bamaze gutwara imidari myinshi, Ubushinwa burayoboye bugakurikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afurika y'Epfo kugeza ubu nicyo gihugu cya Afurika gifite imidari 4 harimo umwe wa zahabu, ariko ibi ni iby'agateganyo kuko ibintu biri guhindagurika buri kanya bitewe n'ubwinshi bw'imikino ikinwa. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves. Tugume Kigali, ijambo ndihe Yvette Kabatesi mu kiganiro Baza Muganga. Mwiriho neza. Buri cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa munani ni igihe cyahariwe kuzirikana ku kamaro ko konsa umwana uvutse. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko konsa birokora ubuzima bw'abana barenga 800 ku mwaka. Twegereye rero muganga Rigana Intsinzi atubwira ibijyanye n'izo nyungu.
konsa ubwacyo ni igikorwa cyo kugaburira umwana. Ni ukuvuga ngo ubu ibigezweho iyo umudamu cyangwa se umubyeyi amaze kwibaruka umwana muzima nta kindi kibazo afite wenda gikeneye ubundi bufasha, ako kanya tubwira umubyeyi konsa umwana kugira ngo abashe kubona ibimutunga. Mbese rero amashereka ubusanzwe amariki uretse kuba ari ibiryo? Amashereka harimo intungamubiri zose umwana yakenera kugira ngo abeho. Amashereka ubwayo bavuga ko ari nka 87% agizwe n'amazi, hakaba noneho ibindi twita glycide ariyo byo bitera imbaraga, harimo proteine zituma umwana akura neza, hakabamo n'intungamubiri zimurinda zongera ubudahangarwa ku mwana. Ibyo nibyo bigize amashereka. Rero ni ukuvuga ngo umwana ni igihe kingana gute ashobora konka byonyine nta nyunganizi afite iyo ari yo yose? Umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima uvuga ko umwana akwiye konka akivuka kugeza ku mezi 6 nta kindi umuvangiramo, byibuze hatari yindi mpamvu. Ariko ni ukuvuga ngo umubyeyi yabyaye ashobora kubyara ariko akagira izindi mbogamizi zituma tonsa, ashobora kurwara mu rundi rwego rutatuma yonsa. Ariko hari ikibazo dukunze guhura nacyo iyo umubyeyi yabyaye tukabura amashereka. Ntibikuraho konka, turamubwira agakomeza konsa umwana, ariko tukaba twamuvangiramo n'ibindi. Hari amata yateganyijwe y'abana bato yenda kuba afite ibiyagize biri mu mashereka, tukaba twahereza umwana ayo mashereka. Muga rero icyo gihe umwana utonsa ayo mezi 6 neza akagira inyunganizi nta ngaruka ashobora kugira? Wenda umwana wonse n'umwana utaronse hari uwagira ngo ni ibisanzwe, ariko hari itandukaniro rikomeye. Ibyiza byo konsa ubwabyo ni iki? Nuko bifasha umwana gukura neza, birinda umwana kurwaragurika, ndetse bavuga ko agira n'ubwenge bwiza bwinshi kuruta wa wundi utaronse. Ubwo umwana utaronse misembe ijyaho akanahabwa n'ibintu bitamufasha gukura muri rusange, akunze nyine kurwaragurika, imikurire ye akagira icyo twita igwingira, noneho ntakure neza. Kandi na rwa rukundo ya affection y'umwana wonka n'utaronse urumva ko bitandukanye. Umwana wonka abona urukundo rwinshi we na mama we, bagasabana cyane, bikamufasha kugira imibereho myiza. Kuri babandi se banyweye ya mata afite ibyangombwa bimeze nk'iby'amashereka, kuri abo ngabo mu by'ukuri tujya dukunda kubibona, ndetse hari n'ababyeyi baha abana aya mata asanzwe, aya y'inka. Akenshi dukunze gusanga abo bana bafite n'amaraso make kubera ko bahawe amata kandi adafite za ntungamubiri zituma abaho neza. Ni ukuvuga ngo ayo mata rero ntasimbura amashereka pe, nta kingana n'amashereka, nta kinganya no konsa. Ariya mata nibyo ashobora kumufasha, ariko ntabwo ameze nk'amashereka 100%. Niba mwavuze ko umwana agomba konka nibura amezi 6, noneho hari n'igihe ntarengwa iyo amaze gukura wenda yahita ahagarika konka? Nkuko tubivuga amezi 6 ni konsa bitavangiye. Rero ayo mezi 6 mu by'ukuri iyo arangiye umwana aba yakuze, aba cyonka ntahage, akeneye ibindi bintu. Ari nabyo tuvuga rero kumuvangira ibikoma, kumuhereza ibintu biseye nka za boilo, za potage, arenza amezi 6 kuzamura. Ariko byibuze tuvuga ko ashobora konka kugeza ku myaka 2, ariko hari n'abayirenza kandi nabyo si bibi. Hariho nk'ababyeyi bakama amashereka bakayasiga, ari amashereka bayizewe umubyeyi asize. Nta mashereka nyine ni meza, ahubwo vuga ngo imitegurire ya bya bintu tuyashiramo, bibero, ibikombe, bigomba kuba byateguwe neza. Naho amashereka ubwayo rwose bayateguye neza bakayaha umwana nta kibazo kirimo. Ashobora kubika nk'igihe kingana gute? Amashereka mu by'ukuri ntabwo yagakwiye kurenza amasaha hagati y'8 na 12 akibitsa ahantu. Ahubwo icyo kintu ndakigarukaho, tubwira umubyeyi konsa hagati y'amasaha 2 n'amasaha 3 mu munsi, ndetse yewe batari kumwe. Umwana niba hari ayo yasize ayo mashereka bagomba kuyamuha hagati y'amasaha 2 na 3, ubwo ni inshuro hafi 8 mu masaha 28. Muganga Rigana Intsinzi watubwiraga ku bijyanye n'akamaro ko konsa abana. Ni naha rero dusoreje, muramuke neza.
uramuke nawe Yvette na muganga Rigana Intsinzi mwaganiraga ni namwe mutugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatanu. Ushobora no kongera gusanga kuri bbc.gahuza.com. Mbere kuva muri studio nkubwire ko ejo ku Mvo n'Imvano izagaruka ku itegeko rirebana n'umuryango ku ngingo irebana no gutandukana hagati y'abashakanye muri iryo tegeko. Twafashijwe na Martin Becker kugira ngo amajwi akugereho ameze neza. Ntuzibagirwe ikinamico Urunana ibice byombi wumvise muri iki cyumweru, cyangwa se niba utarashoboye kubyumva n'amahirwe kongera kubyumva. Agenda Prudence Ngyuva wakoze gusangira umugoroba wawe na BBC Gahuza Miryango. Urarya na weekend nziza. Thank you.